urakaza neza mu isi y'ububeshi, isi y'urukundo. Urukundo ni ikintu kimwe mu bintu bikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ni isoko y'ibyishimo, amahoro n'iterambere, ariko kandi niho usanga harangwamo amatati, ukwibesha no gukoresha amajambo atari ay'ukuri. Hariho ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza bati, ni kuko urukundo rwuzuyemo amagambo y'ububeshi? Nk'akarorero, aho uzosangamo amajambo nk'aya: sheri nakurose, ndakubuze mbura amahoro, sinashoboye gufungura kubera wewe, naraye nkwiyumvira ijoro ryose. Aya majambo yose asa n'aryoshe, ariko kenshi aba atari ay'ukuri kuzuye. Ubwo ukwibaza ati, amajambo nk'igikoresho cy'urukundo? Mu rukundo amajambo ni igikoresho gikomeye cyane. Umuntu ashobora gukoresha amagambo kugira ngo akwegereze, agushimishe, akuganze mu mutima, ariko ikibazo ni uko amajambo yoroshe kuvuga kuruta ibikorwa. Nico gituma abantu benshi bavuga ibirenze ibyo biyumvira canke bashobora gukora. Aha ni ububeshi bwinjirira ubucece mu rukundo. Impamvu nyamukuru z'ububeshi mu rukundo: gushimisha umukunzi, impression. Umuntu ashaka kugaragaza neza imbere y'uko agukunda, akiyereka ugutandukanye n'uko ari, akavuga ibintu bikabije kugira ngo agaragaze urukundo rwinshi rushobora kuva mu mutwe wanje, ariko mu by'ukuri ni ivyiyumviro vy'akanya gato, siko aba agushaka, ariko agerageza kwiyongera agaciro mu maso hawe, ubwoba bwo kugutakaza. Abantu benshi batinya gutakaza uwo bakunda, bigatuma bakoresha ububeshi. Niho bavuga bati, utariho sinobaho, ndakubuze nosara. Ibi akenshi ni ububeshi, si ukuri 100%, ahubwo ni ubwoba buba batera kuvuga ibirenze ukuri, kubura ukwigirira icyizere. Umuntu atizera agaciro kiwe akoresha amajambo y'ububeshi kugira ngo agumane uwo bakundanye. Benshi bavyita kwirarira cyangwa kwigira utari we. Aho niho ubona amajambo menshi, ariko ibikorwa bikaba bike. Imico y'isi n'amafilme, amafilme, indirimbo na social media vyigisha abantu urukundo rwuzuyemo amagambo aryoshe cyane. Abantu baca bafata amajambo bakayakoresha mu buzima busanzwe, nakurose ijoro ryose, nkaho ari ibintu biba buri munsi, ariko mu buzima nyakuri siko bimeze. Kubura ukuri kw'inyungu z'urukundo. Hari abantu benshi bakunda kubera inyungu, amahera, iby'agaciro, sati, baca bakoresha amajambo meza nk'intwaro yo gushikira ico bashaka. Ingaruka z'amajambo y'ububeshi: gutakaza icyizere. Iyo ukuri kumenyekanye, icyizere kiragabanuka, ukomeretsa umutima. Uwabwiwe amajambo y'ibinyoma ashobora kumva yabeshwe, agatakaza ukwizera, urukundo rwose rugahera. Urukundo rutagira imizi, urukundo rushingiye ku bubeshi ntirurama. Urukundo nyakuri gusa ni iki? Urukundo nyakuri ntirukeneye amajambo menshi cyane, werekanwa n'ibikorwa, rushingiye ku kuri no ku kwizera. Aho kuvuga ngo sinashoboye gufungura kubera wewe, vyiza ni ukuvuga uti ndagukunda kandi ndanezerewe kuba turi kumwe. Biroroshe ariko ni ukuri. Uko twokwirinda ububeshi mu rukundo: kuvuga ukuri naho kutaryoshe, kwirinda gukabiriza amarangamutima, kubaka urukundo ku bikorwa, si amajambo gusa, kubimenya no kwizera uwo uri we, kudakunda kubera inyungu. Urukundo si amajambo gusa, ni ubuzima. Amagambo aryoshe arashobora kugukurura, ariko ukuri niko gutuma urukundo rumara igihe. Ububeshi mu rukundo buraho kubera ubwoba, inyota yo gushimisha n'imico y'isi, ariko umuntu ashobora guhitamo ukuri, kuko amajambo nyakuri n'urukundo nyakuri
ntiruvugishwa n'akanwa gusa, rwerekanwa n'umutima n'ibikorwa. Ni wowe ubishaka. Gerageza guhindura imico yawe, uganire kenshi n'ukunda, ndetse ugaragaza ukuri kwawe, agukundira icyo uri wowe ubwawe, atitaye ku byo ufise cyangwa ku byo wiyemerana. Ndabashimiye mwese mwabanyamacu muri ino si y'urukundo rw'ububeshi. Ije wumva kuri mikoro ya Alex Live and Falan. Tukwibutsa gukora subscribe kuri Intsinzi Motivation. Wewe wayikoze mvuga ati big up son. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi dusange muri commentaire.